Витримують всі свої слова, терміни. Mu itangazo yacishije ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu ciwe vyanke bikunde kizotahukana intsinzi mu ntambara kirimo n'Uburusiya. Yagize ati: Я вважаю, що ми змогли, бо twaracumukuye ariko ntitwateshwa ngo dute. Uno mwaka tuzokora ibishoboka vyose kugira ngo dutahukane intsinzi. Ukraine yarabaye intangarugero ku isi. Ukraine yatumye isi ifatana mu nda. Abategetsi b'umurwi G7 uhurikiyemwo ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi barahava bahura no munsi bifashishije ubuhinga bwa none kugira ngo batangaze ibihano bishasha bafatiye Uburusiya n'abashigikiye ico gihugu. Ibiro vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyatangaje ko mu bihano Amerika itegekanya gufata ku giti cayo birimwo ibiza kuba vyega abantu 200. Abo bakaba barimo abantu ku gatwe kabo n'amashirahamwe yo mu Burusiya no mu bindi bihugu vyo ku mugabane wa Buraya na Aziya. Hambavu y'ivyo bihano, Presidensi ya Amerika yatangaje kandi ko igiye gufashisha Ukraine izindi miliyaridi 2 z'amadolari ya Amerika. Hagati aho Ubushinwa uno munsi bwasavye ko haba ibiganiro vy'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine bwumvikanisha ko intambara ibwirizwa guhagarara bidatevye. Mu ngingo 12 Ubushinwa bwasohoye kuri no sabukuru y'umwaka umwe w'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ico gihugu casavye kandi amakungu ko yohagarika bidatevye ibihano yafatiye Uburusiya. Aha mukamenya ko kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine, Ubushinwa butigeze bududurira ko ngo bwerekane aho buhagaze. Ntibwigeze kandi bunebagura na gato ingendo y'Uburusiya yo gutera Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine kwije umwaka uno munsi mu gihe Uburusiya bumaze kwigarurira hafi igice ca 5 ca Ukraine.